Mana yo mwijuru uzana no mu buzima bwacu ibyo tutakoreye Mana ariko uduhaye mu buntu bwawe Mana kugira ngo dushobore gutemwanya ibitangaza byawe bidasanzwe bikoreka mu buzima bwacu. Mana ndahezagiye ubwoko bwawe, ndahezagiye abantu bawe muri kino gitondo aho bavuye hose, abaje bava mu bibabaro yabo, abaje bava mu ntambara zikomeye, abaje bava mu munezero udasanzwe, abaje Mana mu ijuru barishuwe bariko barakubona mu buryo budasanzwe, abanejejwe na wowe mu buryo budasanzwe. Mana abantu b'uburyo bwose Mana twakoranye Mana, peu importe situation zacu na circonstance ubuzima bwacu buriko buracamo, ariko twakoraniye Mana imbere yawe kugira Mana ngo tuguhezagire, dushire izina ryawe hejuru. Bamwe batangaza ivyizigiro vyabo bafise muri wewe, abandi Mana mu ijuru batangaze ishimwe ryabo bafise muri wewe, kuko ari wewe soko y'ivyiza vyose. Nico gituma Mana ndakweretsa aba bantu, baba basangwa baba bashitsi, ndakweretse aba bantu bakoraniye hano hantu, ndakweretse imiryango iri muri kino kibanza, ndakweretse Mana mu ijuru imiryango iri represente muri kino kibanza, ndakweretse abakiri bato bari muri kino kibanza, ndakweretse Mana generation zose ziri hano hantu. Mana ndasenze kugira ngo igihe bagutangira Mana, igihe Mana mu ijuru badafata minenegwe Mana mu ijuru kugukorera no gutanga ivyabo Mana mu ijuru ngo bashire izina ryawe hejuru. Mana ndavuze ngo na wewe ubarabe byiza, ugendera amahema yabo, ubakomereze mu byo barimo. Faveur yawe irushirize kuba Mana mu ijuru mu nyonga habo kugira ngo babone kunesha. Ndakweretse Mana muri kino gitondo n'ababandi bafise intambara zikomeye Mana, zifitanye isano Mana n'ubuzima bwabo bw'ubutunzi. Ndabakweretse Mana mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo bahe gutsinda, bahe kunesha, kuko uri Mana igihe cyose Mana wamuduha kunesha intambara zacu. Ubagirire neza Papa, ubagwanirire Mana kugira ngo bakujyohererwe Mana, baryohererwe ibikorwa vyawe. Kandi Mana ibikorwa vyawe bidutuma tukumenya ku rugezo tutari tukuziko. Mana manifesta presence mu buzima bwabo Mana kugira ngo bashishikare Mana mu ijuru kuguhimbaza baguwe neza. Uri Mana yuzuza ibigega vyacu, uri Mana ihezagira imirima yacu, uri Mana ituma imvura igwa, uri Mana ituma ibintu bikura. Ndavuze Mana ngo ukuza bari mu migambi itandukanye, ukuze Mana bariko baraprospera, ukuza bakifise indoto Mana bagomba kuvyara. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kwawe kube ku ishengero ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Abantu b'Imana bavuga ngo amen. Amen. Mani bahezagire dushikanira Imana muri kino gitondo ciza, dushima ibikorwa vy'Imana hagati yacu. Misi yacu 40 twarayihejeje y'amasengesho, musanzwe mubizi, kandi turafise intahe nyinshi ziri hagati yacu. Ejo ku munsi wa gatanu uheze muri weekend muri louange na adoration twarafashe umwanya wo kumva amatemonyage y'abantu bamwe yaryoshe, amatemonyage ya bamwe mu b'Imana yagiriye neza badushinga intahe ku munsi wa gatanu. Mu mpera zacu z'umwaka turashimira Imana tugashinga intahe ibikorwa vyayo vyiza, ivyikora mu buzima bwacu, ivyo ishishikara gukora hagati yacu. Bwana sifiwe sana. Amina. Rero ku munsi wa gatanu twari muri témoignage, kandi murazi yuko iyo umwaka turiko turawurangiza mu maculte yacu cyane cyane kwa gatanu no kuri bonane turafata umwanya wo gushimira Imana ku bikorwa yakoze hagati yacu, uburyo yishuye amasengesho, uburyo yabanye natwege muri uno mwaka. Rero ndatumiye umuntu wese afise témoignage yica Imana yakoze, particulièrement muri imisi y'amasengesho. Murafise ma numero mwandikako 739 739 738 738 739 itangwa na 79 738 nayone igatangwa na 76. Murandika mukavuga témoignage, hama bakaronka umwanya wo kubumviriza kugira ngo tumenye uburyo du programme témoignage yiwawe. No kuri bonane tuzoba dufise intahe zitandukanye. Rero muratumiwe mwese kugira ngo
mwiyandikishe canke muze mutubwire ivy'Imana iriko irakora kuko atari ivyo kunyegeza, ibikorwa vyayo biragaragara. Bwana sifiwe sana. Ibikorwa vyayo biragaragara, si ivyo kunyegezwa. Rero muratumiwe mwese abafise intahe kugira ngo twumve ico Imana yakoze mu buzima bwanyu. Haleluya. Hari abantu bari ngaho bafise ivy'Imana yakoze muri uyu mwaka mu buzima bwabo, nshaka kubona amaboko yanyu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu irakora, Imana yacu irahindura, irishura. Rero mutuzanire izo témoignage, tuzoba tubabwira amaprograme akurikira. Ni waba uwo mwicaranye atavuga ikirundi, avuga igifaransa canke icongereza, ubisinyare protocole kugira ngo imuzanire appareil ashoboye kumva message. Mbarizo mwicaranye uti uvuga ururimi uruhe. Ubonye atakumvise bisobanura ko azoba atavuga ikirundi. Haleluya. Utangura kuvuga rero ugo yumva. Amina. Arige tugira abashitsi batumva indimi ntibicare aha batumva indimi bicara ugasanga umuntu yatakaje. Fiston verset ya mbere iraza kuba ari mu Bikorinto ba mbere gice ca mbere ku murongo w'indwi. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. Bituma mutagira ingabire nimwe muhaza, mwiteze guhishurirwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Un Corinthiens wagize 2 Corinthiens cete ca kabiri. Kandi ivyo tubaziga ko birashikamye, kuko tuzi yuko ko musangiye natwe iyo mibabaro, dusangiye no kuyirugwa. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Subiramo mu Kirundi. Kandi ivyo tubaziga ko birashikamye, Ivyo tubaziga ko birashikamye, kuko tuzi yuko ko musangiye natwe iyo mibabaro, dusangiye no kuyirugwa. ko dusangiye namwe iyo mibabaro, dusangiye no kuyirugwa. no kuyirugwa. Nimumva nkoresheje ijambo kuyirugwa, mu gifaransa ni consolation. Kuyirugwa siko ko dusangiye imibabaro, dusangiye no kugira gute, no kwirugwa. Amina. Uno munsi message yanje ntifise titre, muraza kwitura yiha titre message ni yahera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iraza kuza mu nyuma siko, ariko kandi Paulo yandikiye iri shengero ry'Abikorinto iyi chapitre ya mbere mu maverse kuva kuri verset 3 kugera kuri verset 8. Aya maverse yose avuga iri jambo consolation canke console, kwirugwa canke kwirura. Aya majambo Paulo ayavuga inshuro 9 muri iyi chapitre ya mbere kuva ku murongo wa 3 gushaka ku murongo w'indwi. No kuvuga ngo ni chapitre canke ni gice ca mbere yandikiye iri shengero muri kicete ca kabiri abereka yuko dufise consolation, ko dufise
umwitsa, ko dufise uhoraho azogira gute aturemesha canke aduhumuriza canke atwirura igihe mu buzima bwacu dufise ibiriko biratugwanya, igihe mu buzima bwacu dufise intambara turiko turacamo, igihe mu buzima bwacu dufise ibibazo ubuzima turiko turahura navyo. Avuga ngo nimba uravyumva dusangiye imibabaro, bisobanura mu yandi majambo ngo tuzosangira n'umunezero, tuzosangira no kwirugwa. Paulo areka avuga ikintu gikomeye, yiyidentifia canke yishushanya n'iri shengero ry'i Korinto, agerageza kubereka kubijanye n'ivyo bariko baracamwo, ariko abishira muri comparaison canke mu kigereranyo c'ivyo nawene yaciyemo mu buzima bwiwe. Haleluya. Nuko rero abagira ngo nuko rero ico twizigiye kuri mwebwe, uravyumva, notre espérance. Iyo mu Kirundi tuvuze mu Gifaransa tuvuze espérance, mu Kirundi tuvuze ivyizegwa canke ivyizigirwa. Ivyizigirwa ni ivyo twemera duhabwa nk'isezerano n'ijambo ry'Imana bizodushikako bigacika ivyizigirwa, kuko ico Bibiliya yita ivyizigiro canke espérance, ivyo Bibiliya yita ivyizigiro ni ivyiza Imana itubikiye, ni biri imbere Imana itubikiye bitarashika. Iyo ikintu twamaze kugishikamwo tukagitambukiramwo ntikiba kicitwa ivyizigiro canke ivyizigirwa, kuko ivyizigirwa ni kitaraba ariko icabaye gicika icabaye nyene. Ariko iyo tuvuga espérance, iyo tuvuga ivyizigiro, tuba tuvuga ibintu twiteze. Ivyo rero natwe twiteze mu Mana yacu, ivyo twiteze ko Imana izodukorera, ivyo biradutera kugira ingene tubayeho, biradutera kugira ingene twifashe. Ubuzima bwacu nk'abizera bugizwe n'ivyizegwa, ivy'Imana yaduhaye, ivy'Imana yashize mu buzima bwacu, ivy'Imana yatubwiye ko izokora. Ivyo iyo twiga ijambo ry'Imana tukabimenya, turavyizera, twizera ivyizegwa, twizera espérance. Uravyumva, foi yacu ni par rapport ya espérance tuba twarahawe. Niho ukwizera kwinjira, tukizera ngo Imana izobikora, tukamenya neza ngo Imana izobikora. Rero Paulo yarabwiye abantu avuga ati iconze, uravyumva, kandi ivyo tubazigako birashikamye. Amasezerano y'Imana ari ku buzima bwanyu, ayo tubazigako ni ibintu bishikamye. Imana yanyu ntizobesha, Imana yanyu ntizokwihindukiza, Imana yanyu ntizobivamwo, Imana yanyu ntizoreka kubikora. Ivyo tubazigako birashikamye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ivyo tubazigako birashikamye, ivyo twiteze, ivyo tuzi ko Imana ibakorera, uravyumva birashikamye. Iyo Bibiliya ivuga ngo birashikamye, ni ukuvuga ngo ntibivuguruzwa, ntibiba changer au cours du chemin, Imana ntibigarukako, Imana ntibivamwo. Ivyo yadusezeraniye twebwe abizera ari byo vyizigirwa, birashikamye, biri irremediable, irrevocable, ntibishobora guhagarikwa, ntibishobora gukugwako, birashikamye. Bwira mu icyo uti ivyo tubizigako birashikamye, ivyo Imana yatwijeje birashikamye, ivyo Imana yavuze ku buzima bwawe birashikamye, bitegerezwa gushika, bitegerezwa kubaho, bitegerezwa gukoreka. Haleluya. Turi abantu bafise ivyizegwa, turi abantu bafise espérance, turi abantu bafise ivyo biteze, turi abantu dufise ivyo twabikijwe, ivyo twizejwe kandi bizoba. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri uyu munsi, dufise ubuzima aho ishengero rifise faiblesse muri kino gihe c'iherezo mu isi, kubera abakristo bo muri ino myaka batatahuye neza, batumvise neza ivyo twizezwa canke ivyizigiro canke espérance dufise muri Kristo Yesu. Iyo maze kumenya ivy'Imana inyizeza kwizokora ku buzima bwanje, iyo maze kumenya ivy'Imana inyizeza izokora ku buzima bwanje bw'ubutunzi bwanje, iyo mfise ivy'Imana inyizeza ivyizokora ku bw'umuryango wanje canke ku vy'amagara yanje canke ku bw'umuhamagaro wanje, iyo hari ivyo nabwiwe n'Imana bigacika ivyizigiro vyanje, bituma urugendo rwanje ingene mbaho ku munsi ivyizegwa biranyinfluensa, ivyizegwa birafekta ingene mbaho, ivyizegwa birategeka ingene mbaho, ivyizegwa birambwira ama priorité,
ivyizegwa birambwira sacrifice ngomba gukora mu buzima bwanje nizihe. Ivyizegwa biradikta ingene umwanya wanje ndawukoresha. Ivyizegwa biradetermina relation zanje ingene ndazigira. Ivyizegwa biradetermina shwangira kubijanye n'ubuzima bwanje. Ivyizegwa birainfluence ama decision yanje, ingingo mfata mu muryango. Ivyizegwa byanje birainfluence ingene relation zanje zimeze, ingene mbanye n'umugore wanje. Ivyizegwa ivyo mfise muri Kristo ivyo nabwiwe, kuko ivyizegwa bibwirwa banye nevyo. Rero Imana yaraduhaye ivyizegwa, yaraduhaye esperance nk'abana legitime. Rero nk'abana bo mu nzu turafise uko twabwiwe, uko ubuzima bwacu busa. Mu vyizegwa niho hariho ivy'agaciro byacu, ivyo twokwita no valeur. Abizera turafise ama valeur. Abizera turafise ivyo twemera, kandi ivyo twemera biradetermina ingene tubaho. Ivyo twemera ntitubivuga mu ndirimbo, ivyo twemera ntitubiproklama ku maslogan, ivyo twemera ntituvyandika ku vyapa, ivyo twemera ntitubifise muri langage, ariko ivyo twemera turabibamwo. Kubibamwo niwo mugisha kurusha kubivuga. Rero Paulo yandikiye iri shengero aravuga ngo ivyo twizera, ivyo twizezwa kubiberekeye turabizi neza kuko ni vyizegwa bishikama. Amina. Haleluya. Kuko turabizi neza yuko nimba bihora bishika mwebwe abizera, mwebwe mwamenye Imana, nimba bihora bishika mukababazwa, akusure nimba hariho kubabazwa hariho na consolation. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muntu w'Imana uri ngaha muri kino gitondo wakijijwe, wizeye Yesu Kristo, umwizeye, umwiteze, wamukurikiye, nimba hariho kubabazwa hariho no kwirugwa. Nimba hariho souffrance hariho na consolation. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bitegerezwa ivyo vyizegwa tumufise ko birashikamye, ntishobora guhinduka, ntibivaria d'une personne à une autre. Ntibiri valable kuri bamwe ngo ntibibe valable ku bandi. Uravyumva? Ntavyo bagukoreye, nta wakuroze, nta vyakubayeko, nta maji, nta kintu na kimwe gishobora guhagarika ivyizego wahawe. Birashikamye, Imana izobishitsa, Imana izobikora, Imana izogira gute? Asangwa ubabazanywa natwe uzohumurizwa co kimwe natwe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi Paulo yabibwiye iri shengero ry'Abikorino agerageza kubereka umubabaro yababajwe, ariko n'igituma nubwo tubabazwa ku bwa Kristo, iminsi yose uwo Kristo nyene duhitamo gukurikira, kuko ivyo yatwijeje bidutuma birafekta style de vie yacu, bikafekta comportement yacu, bikafekta imyiyumvirire yacu, bikafekta imibereho yacu, bikafekta respiration yacu, bikafekta na démarche yacu. Vraiment. Haleluya. Yesu ashimwe. Birafekta ikintu cyose. Rero Paulo arabwiye aba bantu ngo asangwa rero mubabazanywa natwe, akusu muzoba konsole. Iri jambo ntiribwiwe abizera bose, no. Iri jambo ribwiwe abizera bababazwa. Nimba mufatanije natwe imibabaro, muzofatanywa natwe no muri humurizwaje, consolation, kwirugwa. Amen. Kuki Paulo areka arabwira ibi bintu ishengero? Paulo yarazi yuko ibihe bariko baracamwo abizera turafise ibibazo ducamo. Hariho ibibazo vyiharije, hariho ibibazo biri particulier bishikira abizera Yesu Kristo. Iyo wahisemo gukurikira Imana, ivyo yakubwiye ukabifata nk'ukuri, ivyizegwa ukabitambukiramo, hama ubuzima bwawe bukaba ubuzima butandukanye n'ubw'abandi, hariho guhamwa biza mu buzima bwawe, hariho persecution iza mu buzima bwawe, hariho intambara ziza mu buzima bwacu, kubera turiko tumarsha en contre courant y'ingene isi iriko iragenda. Isi nzira iriko irafata
igihe twikonvertisa tugahindukira tugakurikira Yesu, inzira turiko turafatira atandukanye niyo isi iriko irafata. Nimba isi iriko iramanuka igenda ija muri nord, twebwe turiko tugenda vers le sud, ntidufise inzira zimwe. Ariko uko twama tugenda duhurira kuri izo nzira, turahamwa kuko nitwemera ivyo bemera, ntitugendera mu vyo bagenderamwo, ntitubona ibintu uko babona ibintu, ntidufise priorite uko zipanze, ntituzibona kumwe. Ivyo baha agaciro sivyo duha agaciro, ivyo bashira imbere sivyo dushira imbere. Kubera iyo difference yonyene, ku kazi muri persécuté, mu mashuri muri persécuté, iyo wanse gutrisha mu ishuri kandi ufise ubwenge uravyumva, canke iyo uhisemo gukora uko uvyumva uri muri risque yo kweshua kandi wari ufise possibilité yo gutrisha, abandi bose bariko baratrisha, igihe wowe kubera ivyizegwa uri kurabaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi, bicika source ya souffrance. Rero ngenda babwire muri kino gitondo ngo gukurikira Imana birafise ikiguzi bidutwara, kuko twe exista muri systeme itari systeme y'Imana. Ingene isi ikora, ingene isi yiyumvira ntivyubaha Imana. Aho uba muri famille batizera Imana, uba muri systeme itizera Imana. Uravyumva? Ivyo bashira imbere mu muryango wawe uko bagira gute, ivyo vyose bitubera source ya persecution. Paulo rero yandikira aba bantu bitwa ko bariko barahamwa kubera Yesu Kristo, aravuga ngo ivyo tubizera ko, uravyumva, ivyizero, icizere cacu kubibereke. Notre espérance à votre égard est ferme, kuko turazi yuko nimba muri mu mibabaro niko muzogira gute, muzokwirugwa. Amina. Hébreux chapitre 11. Uraza kunyumva neza ico nshaka kuvuga imbere gatoya. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Hari igihe usanga abakristo bafise amasengesho bagira, bagasambura impwemu zimwe bita impwemu mbi. Ako bene izo mpwemu mbi dusambura ugasanga ni za souffrance ducishamwo kubera ivyizegwa twahawe bidutuma dufise uko tubaho. Uravyumva? Ngenda kubwire ngo ntibishoboka mu buzima bwacu bw'agakiza, ntibishoboka ko tubaho mu buryo bumwe canke ubundi, kuri niveau zitandukanye, kuri degré zitandukanye, ntidushobora kubaho tutari persécuté. Ibi yutevye kubitahura, ucika abantu bateri imihari Imana ngo Mana ngo kuki wabiretse, Mana kubera iki jewe, Mana kubera iki bitwabisengewe, Mana reka ndakubwira ikintu kimwe, uri averti. Uravyumva? Igihe wahisemwo gukurikira umwami wawe, uravyumva, ukaba wexista muri systeme igwanya Imana, hariho attaque ziba mu buzima bwacu, hariho souffrance tubako expose. Ivyo bije mu buzima bwacu tubizi, tubiteguwemwo, twiga kudepanda kuri grâce, twiga kudepanda ku bushobozi bwa Mpwemu Yera, kugira ngo adushoboze gutraversa ayo mavale, adushoboze gutraversa izo nzuzi nyinshi zigomba gusurirana, adushoboze gutraversa iyo mipfunda niyo miyaga ikomeye, tugavuga ngo Mana ubuntu bwawe bunshoboze kurengana ahantu. Ariko kandi asanga warakurikiye Yesu, asanga ivyizegwa wabigize reference yawe y'ubuzima, turaba persécuté. Usomye iki gitabo c'Abaheburayo igice ca 11, guhera ku murongo wa mbere, nshaka guhera ku mirongo ya kure, ni gitabo kirimo record, kirimo igitigiri catubikiye, igitigiri c'abantu benshi Imana yagiriye neza, abantu benshi babayeho mu kwizera, abantu benshi banesheje kubwo kwizera. Ariko kandi kenshi turakunda kwifokaliza ku kwizera iyo turiko turabona ukwizera kuduha ibintu. Ukwizera kuradufasha guposeda, ariko kuri uno munsi muri kino gitondo ngenda nabwiye ngo ukwizera kuradushoboza no guperda. Ukwizera si igikoresho dukoresha iyo tugomba kwakira imigisha gusa, ariko ukwizera ni igikoresho tunakoresha iyo turiko turatakaza. Kandi kenshi mu buzima bwacu gutakaza selon Dieu, non pas selon le monde, gutakaza mu buryo bw'ubumana biri profitable. Naho mu mwanya muto bitubabaza, bikamera nk'ibifise souffrance. Ariko ico ntakaza
kubera nazirikiye umutima wanje ku vyizegwa nahawe, icaye co cose ntakaza kikantera kubabazwa, mu nyuma yo kubabazwa haza consolation. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Abariko barababazwa, Bwana asifiwe sana. Amina. Ngire resume gato y'ico nshaka kuvuga kuri iyi chapitre. Iyi chapitre ya 11 itubwira ba Abraham, itubwira ba Sara, itubwira ba Noah, itubwira abantu babaye abahizi bo kwizera. Abantu benshi hari gihe bibaza kubera iki muri aba bantu benshi twagiye tubwirwa abantu benshi bo muri Ancien Testament. Ariko kandi aba bantu benshi bo muri Ancien Testament, Hébreux 11 igenda ivuga ko kubwo kwizera bahawe ibintu, aba bantu benshi mwibuke yuko mu buzima bwabo bagize ubuzima, no vuga ubuzima bwa pèlerinage, bagize ubuzima bwo kuba inyambukira no kugenda bayerera, bagenda hirya no hino, bagenda gushika mu masezerano Imana yabasezeraniye. Bamwe babaye abahizi, Bibiliya batubwira nka ba Mose, ikatubwira n'abandi nka ba Yosuwa, abo bose bagiye bagenda vers la terre promise. Abo bose bari abantu ubuzima bwabo bwari bufise ikintu cyo kwira poursuivre gifatika cumvikana. Bamwe barondera ubutaka, abandi barondera promesse, yagomba kuba ari promesse ziri physique. Tukabona rero ubuzima bwabo bwo kwizera n'ubuzima bw'urugendo. Bibiliya rero batubwira ko bari abantu b'ingenzi, bagenda ara poursuite, bagenda bakurikirana ikintu Imana yababwiye. Ari ba Abraham bagiye mu gihugu Imana izobagabira, akagiposeda imbere y'uruvyaro ko ruza, uravyumva. Ari abandi bose Bibiliya igenda iratubwira bari muri iyi chapitre kumanuka kuva kuri verset 1 ugashika ku verset 35. Bibiliya iratubwira kugeza naho ishika ahantu ikavuga ngo mbega mvuge nde, mvuge bande, mvuge ba Samsoni, mvuge ba Naka, mvuge abasora bagenzi ba Danieli, mvuge nde. Harageze igihe uyu mwanditsi w'igitabo c'abahera buharayo arahagarika gusita no kunoma amazina, avuga abantu mu kivunge, atagenda aravuga histoire y'umwe wese. Ariko avuga ngo abo bantu bose ni vyabona, aba bantu bose babaye abahizi mu kwizera, ukwizera kwabahaye guposeda, ukwizera kwabahaye gufata ivy'Imana yari yarabasezeraniye. Umurongo shaka gusoma uhera kuri 35 kagera kuri 38. Abagore bagaruriwe, abo babuze bazutse, abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe ukuzuka kurushiriza kuba kwiza. Abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashigwa mu ngoyi no mu mabohero. Bicishijwe amabuye, bakererwa nko kubiri, baregarejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo, bayerera mu bugaragwa no mu bisozi no mu masenga no mu vyobo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Aba bantu birantangaza, aba bantu bari abantu bizeye Imana. Ariko Bibiliya iratweretse ikintu gikomeye cabaye ku buzima bwabo. Uravyumva? Baravuga ngo bamwe barageragereshejwe gushinyagurwa, abandi gukubitwa ibimoko, bamwe bashigwa mu ngoyi, abandi mu mabohero, bicishijwe amabuye, abandi bagakererwa nko kubiri, bageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Isi ntiyari ibereye ko bayibamwo, isi yari complex. Ukwizera kwabo kwatuma isi ibaraba nk'abo kuvomisa. Isi yarabaraba kubwo kwizera kwabo, ikumva ntishobora kuba kontena, ntishobora kubabrita, ntishobora kubaha indaro, kuko ukwizera kwabo kwaje kudefia amalwa yose naturel, n'amaprincipe, n'amafilosofi. Uravyumva? N'ibintu abantu bagenderamo muri ico gihe. Ngo Imana yaryoherewe no kwitwa Imana yabo. Haleluya. Imana yaryoherewe no kwitwa Imana yabo. Imana yishimiye kwitwa Imana yabo. Ariko aba bantu batakaje ubuzima bwabo, bagatakaza inyungu zabo, bagatakaza ibintu byinshi. Nikiye kintu uyu munsi kiba difference cyangwa kibatandukanya natwe, nuko aba bantu kubera ico bari bemeye, kubera ivyizego bari bafise muri Kristo Yesu,
Bibiliya ivuga ngo bari bizeye, uravyumva, izugwa. Bari bizeye gloire. Bibiliya inavuga ngo ntibaranahabwa n'ico bizejwe, kuko ico bizejwe ntibashobora kugihabwa twebwe ishengero tutarimwo. Nico gituma Yesu niyagaruka gutora ishengero hazozuka abapfuye bose. Abantu benshi bakunda kwihenda bakavuga ngo Yesu azoza gutora ishengero. No, Yesu ntazoza gutora ishengero, Yesu azoza gutora abera. Kuko iyo tuvuze ishengero tuvuga abizeye inyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Ariko iyo tuvuze abera tuvuga ngo Yesu azoza gutora n'abapfuye bo mu isezerano rya kera, bapfuye bafise ukwizera kandi bapfuye bapfiriye mu mwami nk'aba Eliya n'abandi bose. Nico gituma ukuza kwa Yesu azoza gutora abera. Azoza kudutora, abari barapfuye bazozuka. Uravyumva? Abakiriho natwe tugende kumusanganira. Ivyo ni vyizegwa, iyo ni esperance dufise. Naho bamumenga washaka kuvuga ngo n'amafoli bashi, iyo ni fiction. Imana izokina fiction. Uravyumva? Urabona? Azoza kudutora, azovuza inzamba, aho tuzoba turi hose tuzomwumva, tuzoduga tugende kumusanganira abera bose. Uravyumva? Wewe hamwe na Abrahamu, kuko Abrahamu ntarahashika. Wewe hamwe na Eliya, kuko na Eliya ntarahashika. Kuko umwami ntiyashimye ko bashika sans nous. Ariko kandi ngo tumaze kumusanganira akamara kutwakira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri iyo acte yiwe amaze kugenda akatugira parfait, akadutunganya gose, tuzogaruka gutegekana nawe ducira imanza mahanga imyaka 1000. Haleluya. Imbere yuko vyose birangira. Ivyo ni vyizegwa dufise, ivyo ni vyizigiro mfise. Ivyo ndavyibutse ndemera ko vyinfluence ama decision yanje n'ubuzima bwanje, kuko ivyo ni vyizegwa. Bisa nk'ibisazi ariko Imana yabizirikiye ku mitima y'abizera. Muri twebwe na mpwemu yera muri twebwe barerekana bakavuga ngo amina, ivyo n'ukuri. Muri twebwe iyi croyance umenga iri fou canke iri folle, sero yuko iriho masculin canke igize gute, ariko kandi turavyemera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aba bantu ngo baremeye gutabagurwa, abandi baremera kugira gute? Reka ndababwire abantu b'Imana, uno munsi faiblesse ya eglise y'uyu munsi nuko abakristo ataco bari prêt gutakaza kubera croyance yabo. Muri generation tubayemo, mu gihe tubayemo, hari immoralité, hari amafuti menshi, isi ikirononekara, isi ikirasambuka. Bibiliya ivuga ngo isi iri ku gihe c'iherezo ryayo, kandi Bibiliya ikatubwira ngo izogenda ibambi. Bibiliya ikatubwira ngo uko igihe ciwe cyo kuza cegera niko n'ishengero, uravyumva, mpwemu yera azogenda badeverse, uravyumva, akazana réveil. Ariko si ivyo gusa, uretse ko mpwemu yera azotangwa kandi agasukwa kugira ngo benshi bashobore gukizwa, ni naco gihe tuba persécuté, kuko ivyo twemera abandi ntibavyemera. Hari ikintu ntemera vre, sinemera iyi sorte y'abakristo bikomprometa n'ikintu cyose kiri muri societe. Ibintu byose abantu bemera uravyemera, ibintu bose abantu bajamo urabijamo, haba mu myumvire, haba mu mibereho. Isi kiragenda iba nabi, kaba nabi, ariko natwebwe tukagenda tudevelopa tolerance. Tugira tolerance ku bintu byinshi bipfuye, ugasanga umukristo n'umuntu ahoze. Igihe uno munsi turi mu myaka y'ama extreme, turi mu myaka y'abantu bari radical. Genda murabe isi yose ikitwagwa n'abantu bari radical, bafise ama conviction yabo. Ibi muri ko murabona ama phénomène y'Iburaya, abantu batwagwa n'ama extreme droite, n'abantu baba bari radical mu position yabo no mu vyo bemera. Turi mu myaka yo kwiyafirma, turi mu myaka yo kugaragaza ivyo twemera, turi mu myaka umuntu adashobora kubaho yinyegeje. Turi mu myaka abasore bo muri Islamu bituritsa, akemera agatanga ubuzima bwiwe kuri cause ipfuye, iri vaine, iperisa, iri corruptible, itagira salaire éternel, ariko akagenda kituritsa. Turi mu myaka abantu bose biyafisha mu vyo bemera, uravyumva, na immoralité idutwara muri homosexualité n'ibindi byose. Turi mu myaka nabonye sinzi igihugu ikihe, umwe mu ba miss agiye kwitoza nimba ari muri Espagne, hinjiyemo umuntu ari bi something, nimba ari ni bi kwa. Uravyumva?
turi mu myaka ugende muri ete mu bihugu byose hariho ama gay pride ama manifestation aho umuntu yafirma icari igisagara cyose kikuzura aba homosexuel abantu bose bagira gute natwe darantreta aba Kristo tugaha tubanye n'abantu bavuga ngo uravyumva ibintu byose nitwebwe duhoze nitwebwe ducecetse nitwebwe atanu uzi ico twizera nico twemere carico even n'abana banyu bari mu mazu b'aba Kristo abana banyu ntibazi ico mwemera dufise imana ya couverture extérieure ariko nta mana dufise muri conviction zacu aba bantu ngo baratabaguwe baragira gute ariko kandi ngo banka kuko ngo bari bizeye igisagara cagiye kubakwa n'umu architecte akomeye ngo ico kibatera gusacrifier intérêt zabo temporaire kugira ngo biyatashe kuri intérêt ziri éternel wewe uri umuntu wa compromis wicaye mu bantu bavuga igishegu nawe uragiparticipa kugira ngo iyo milieu ntikurojete wicaye ku bantu uravyumva wicaye muri cercle zose uzirimo cercle zose usa nuko zisa uyu munsi usa natwe kuko uri mu ishengero uravyumva niwaza gusohoka ngaka kumugoroba aho uza kuburi kumugoroba uza kubusa naho uri caméléon spirituel kuko ntidufise ico twemera ntidufise ivyizegwa twemera nitwemera yuko imana yacu iremuneha nitwemera ko imana yacu itajya ideni uwayikurikiye azoyigirira neza nitwemera ko imana yacu ifise salaire nitwemera yuko ivy'imana yacu biri vrai twibaza yuko ari fiction cyangwa ari legende twibaza ko ari igitabo canditswe kugira ngo kimentene communauté na société muri équilibre mu mavaleur meza nico gituma turi prêt kwambrasa ibindi byose igihe hanze abandi bose biyafirma nitwege tubayeho umenga tumeze nka tortue twinyegeje ngo imana ngo bayizera ngo ni mu mutima ngo ni yanje yego ni yawe none iyo biyabandi kwe kuki n'abadafise ibyo birata bipfuye bavyafisha ku mugaragaro igihe wowe ufise ikintu kiri éternel gihoraho ciza umenga urakinyegeje cyangwa umenga uragifitiye isoni why igihe kimwe Bibiliya ivuga ngo Yakobo yahuye na Esawu atasha arusha ariko Esawu kuko yari umukozi arushe ashonje Bibiliya ivuga ngo bahuye Esawu asanga Yakobo muhira ariko arateka Yakobo aramubwira ati Esawu aramubwira ati ndashonje ngaburira ndashonje ngaburira inyishu ziri express inyishu ziri rapide inyishu zinyaruka kwishura ikibazo cyo muri immedia inyishu tubayeho ubuzima turashaka inyishu ndakunda inyishu zinyaruka yaba Imana ibintu byose yo bima binyarutse ubu nyene sinzi n'ibintu byoca biba kuko mfise ibyipfuzo byinshi Imana itaranyishuramo ariko inyishu ziri rapide zirakunda basha sinobabesha nande ndumukunzi w'inyishu zihuta namwebwe no muso wabwira ngo mugire ico mukoze byose bice bikemuka ndabarahiye mwese twotangura naho twese tukirukanka ngaha anya uravyumva inyishu ziri rapide Esawu arabwira Yakobo ndashonje ngaburira mivyo kujya ariko kandi Yakobo nawe namenya ati kuva kera twariyumviriye narakomprose nariyumviriye ngene jewe nshobora kugira ibyo afise kuko urabona abantu b'Imana eglise y'uyu munsi isa na Esawu eglise y'uyu munsi ntizi ico ifise igashira focus ku cidafise ego ndafise ibyo ntafise ariko ndafise ico mfise ndafise ivyizegwa nahawe ivyo vyizegwa bingira héritier ndi co-héritier na Kristo ndi samuragwa ndafise uburenganzira ku vya papa ego mboneka nk'ukenye ariko ntungishije benshi mboneka nk'ubuze ariko kandi mfise vyinshi Imana mu gihe gikwiye iramaterializa ico yaguhaye ariko kandi n'uruhe rugendo hagati ya position iri mu uyu munsi n'umwanya Imana igiye kumaterializa ico yaguhaye mu vyizigiro
iki nico cishe uyu mugabo Esawu, iki nico camwononye. Aravuga ati mpibiharage manirire, asaba lantiye. Mwene wabo aramubwira ati jewe vrema ndabona ko ushonje, ariko kandi mu mutima we aribwira ati ngomba kumufatira muri faiblesse kugira ngo ahononse kuca afise kiri meilleur pour embrasser ica dafise kiri cassé. Bwira muca uti cassé vraiment. Ico ni kirundi co muri ville vuga uti cassé vraiment. Bwana sifiwe sana. Nawe aramubwira ati wa ushaka iki? Nshaka umpebere kuba mukuru. Uri mukuru wanje, mpa kuba mukuru. Mpa ubukuru bwawe. Mpa ubusamuragwa bwawe. Kuko kuba ene automatiquement niwe samuragwa, automatiquement niwe ahabwa umugisha. Uravyumva? Muri Ancien Testament umugisha ça se transmet de père en fils. Uravyumva? Yakobo Abrahamu yahaye Isaka aba prospere kuko yamuhezagiye. Rero hagomba gushika igihe naho na Isaka na wene aho umwana wiwe umwe. Ariko kuko petit frère yamye ari umugwanyi, grand frère amubwira ati ko korogana wowe uri kunsaba iki? Uko unsaba kuba mukuru, fata ubu bukuru umpe ibiharage. Nigihe uyu munsi twebwe nk'ishengero, twebwe nk'abizera tudandaza nos valeurs à moins cher pour avoir ivyari vyoroshe, kuko ifare juste kwihangana gato. Uravyumva? Ibyo byose yewe akobaza guheza guteka yari kugaburira famille yose, kandi na Esawu yari gufungura. N'est-ce pas mes chers amis? Nyanabwiye muri kino gitondo ngo turi abana b'Imana, twarakijijwe, twarababariwe. Ivyo byose mvuze twakorewe kubabarirwa, bikatuzanira gukizwa, bikadutera kozwa, bikadutera gutsindanishirizwa, ariko kuba justifié. Ivyo byose ni bikorwa legal, ni ibintu byakozwe mu buryo bw'amategeko. Yesu yarashikije amategeko y'Imana ku bwacu, bituma papa atwakira, atwemera, bituma dushobora kuvugana n'Imana isaha iyo yose dushitse ko ku mugoroba, bituma Imana tuyisanga mu kibanza cyacu cyose geographique, itari Yerusalemu, itari hehe. Ibi byose ni ibintu byahinduwe n'igikorwa ca legalite cyo mu mategeko Yesu yakoze ku musaraba. Hama turaba positione nk'abana, turi basamuragwa. Ivyo nizezwa vyose kubijanye n'ubuzima bwanje, kubijanye n'amahoro yanje, kubijanye n'umunezero w'ubuzima bwanje, kubijanye no kugirirwa neza kw'abana banje, kubijanye n'ivy'inzu yanje, kubijanye n'ivy'ibikorwa vyanje, kubijanye n'ivy'Imana yamamagariye, kubijanye n'ivy'ubutunzi bwanje. Ivyo bintu vyose, iyo package yose Imana yategekanije ku bwanje, nabishizwemo na position y'ubwana. Yakobo urifise ikibanza ciza kubera uravyumva azaca umugambi w'Imana, byatumye ubimfura. Ni wowe samuragwa kuko wavutse ubwa mbere, ni wowe samuragwa kuko ari wowe azohezagira, ni wowe samuragwa kuko papa afise protocole akurikirana, ni wowe samuragwa kuko papa aragukunda kurusha uko akunda Yakobo, ni wowe samuragwa. Ariko ngenda kubwire ngo hari itandukaniro rya position na conviction. Ndashobora kuba mfise position spirituelle, ariko nkabura conviction ijanye na position. Reka ntraduise mu Kirundi. Ndashobora kuba mfise igihagararo kinyemerera ibintu kanaka, ariko nkaba nafise icemezo cyo mu mutima kinyatasha kuri vya vyizegwa bimbwira ko ndi héritier, ku buryo nshobora gukunda iyo héritage bikantera gusufra naho inzara inyishe, kuko je peux accepter de souffrir, kuko umunsi héritage no mugisha wa papa uzonzako, uravyumva, nzokwaccessinga kuri consolation. Nimba munyumva kugira ndabe ingene no biheza muvuge ngo amen. Haleluya. Yakobo, Esawu ni imfura, Esawu ni héritier, Esawu ni wagiye guhezagira.
ariko Esawu aranegrija, uravyumva, position yiwe ku buryo ashobora kuyitransmeta kuri petit frère mu gishingo cyo guhabwa ibyo akeneye tout de suite. Bantu b'Imana, turiko turicigwa mu buzima bwacu bwa kino gihe kudatakaza place cyangwa inyungu zimwe zimwe ufise mu buzima, zaba ari inyungu za famiye, zaba ari inyungu z'ubutunzi. Hari ibintu byinshi biko biradutuma tudandaza position yacu ya heritage dufise muri Kristo kugira ngo tugire ibindi bintu twabonye nk'inyungu yacu muri ako kanya tubigure, ariko tugurishije no valeur spirituelle, espérance yacu, ibyo twezera, ibyo twemera, tukemera kubidandaza, tukemera kwikomprometa, tukemera guseda kubiri spirituelle kugira ngo twaccessinge kubiri charnel. Ariko icyo kwizera gukora kigomba kuba à l'inverse. Ngomba kwemera guseda kubiri charnel, naho nkeneye gufungura nkemera nkabiseda ko, kuko amavaleur y'Imana niyatashije ko ntinyemerera kujya indya zije muri iyo condition. Ndaselectiona ivyonja, ndaselectiona ukuboko kwa bitetse, ndaselectiona condition zo gufungura. Simfa ivyo mfunguye, abo hanze bapfa ivyo bariye, abo hanze bapfa ivyo basimbiye ko, ariko abo mu ihema ry'Imana, abo mu nzu y'Imana, aba ku gicaniro ntibapfa ivyo bariye, ariko iminsi yose baraba motivation iri inyuma y'ukuboko kutugaburira, bakavuga ngo izinjya ntazonge. Usomye Genèse chapitre 27 ugahera ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 40. Genèse chapitre 27 du verset 27 kusha kuri 40. Aha anya ya Esawu, yes, Isaka arashaje. Isaka agira hezagire umwana ntakibona, agira tanga umugisha, agira tange heritage. Isaka yiteguriye kubikorera nde? Esawu aramubwira ati mwana genda ndonderera akanyama mfungure, ugarutse ndaza kuguhezagira. Wari umunsi udasanzwe, wari umunsi extraordinaire, wari umunsi special, yari ceremony idasanzwe. Umwana aragiye guhiga, aragarutse avuye guhiga, me acasanga darantreta petit frère na nyina abakomprotere b'abashampion mu rupangu. Uravyumva, bahejeje kumasika ibintu byose, umwe yamaze kwiyambika ivyoya yigize Esawu. Uravyumva, hari ahantu se amubwira ngo akamoto, uravyumva, ijwi ni rya Yakobo, ariko kandi uravyumva umubiri ndumva ubwoya ari ubwa Esawu. Se yari confus, kuko abantu b'Imana reka ndakubwire ngo nyene uravyumva ibintu byacuramye, ibintu nyene biba byacuramye, nta kindi vyokaziyona atari confusion. Aha kuri 27 uyu mupapa agira hezagire rero gushika kuri verset 40. Aramwegera, aramugumbira, yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe, aramuhezagira ati, ndashaka mumva uyu muhezagiro bimwe na rwa grave, umuhezagiro bahezagira umusuma, umvirize. ati ubutamirane bw'umwana wanje bumeze nk'ubw'umurima uhoraho yahaye umugisha. Haleluya. Nuko Imana iguye ku kime kiva mu ijuru no ku biboribori byo mu ndimiro, hakikimbe impeke na vino. Amoko aza gukorere, amahanga aza kwikubita imbere. Uzuganze abo muvukana, bene nyoko bakwikubita imbere. Uzo kuvuma wese avumwe, uzo guhezagira wese ahezagirwe. Nuko Isaka arangije guhezagira Yakobo, Yakobo akiva imbere ya se wiwe Isaka, Esawu mukuru we aca arahiguka. Stop. Aya majambo Isaka ahejeje kuvuga kuri Yakobo ari muri vya vyizegwa, byari ibintu au moment opportun bigomba kuba horashe kuri Isaka, bikaza nka consolation igihe cyose yihanganye arindiriye bijya bintu. Ariko kuko Isaka spirituellement yamaze kuhononsa kuri Esawu, yamaze kuhononsa mu mwemu, agatransfera kuri petit frère ibyagomba kuba ivyiwe, nyene na spirituel ibintu biri aranja, kuko ico wanegrije warakinegrije. Sasa ni mwumve rero Esawu aragarutse aje kwa papa we, ati papa ndashitse nanje. Nawe ateka inyama ziricumba, azizanira se, aburira se ati, data nuvyuke ujye kuvyo nahize jewe umwana wawe kugira ngo umpezagire. Papa
vyuka rero ufungure hama mpezagire. Isaka se aramubaza ati urinde? Aramwishura ati ni jewe Esawu umwana wawe w'imfura. Isaka acahinda agashitsi kenshi cyane ati none ninde yahize akanzanira kuri ivyo nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhezagira, kandi nta kabuza umuhezagiro azowugira. Esawu yumvise amajambo ya se araturikisha aborogana umubabaro mwinshi cyane abarira se ati Papa vraiment ahantu hansomera neza uti papa none vraiment. Esawu yumvise amajambo ya se Vraiment araturikisha ararira aborogana umubabaro mwinshi cyane. Ibyo byabaye ryari? Oya Esawu, nibyabaye uyu munsi, byabaye wa munsi. Nibibaye ubu unyaha materialije ico wakoze l'autre jour. Kuko tu veux la bénédiction, tu veux l'espérance ko yishitswa mu buzima bwawe, ariko dans le passé ntiwemeye gutanga ikiguzi cyo kugira accès ku byo uri kura réclame. Urashobora kurira ukaboroga, ariko amarira yacu ikintu natahuye ntahindura les lois spirituelles. Imana yacu c'est pas un Dieu émotionnel. Imana yacu si Imana ikora mu bintu by'ibigumbagumba. Imana yacu iri juste, iragororoka, ubugororotsi n'umwambaro wayo, imanza zayo ziragororotse. Imana yacu yaratubwiye ngo ehe nguhaye ubuzima n'ubugingo. Shwa zacu ziradetermina ejo hacu kuntu hasa. Imana ntituvyora, Imana yaturemye turi vyaremwe biri special. Specialité yacu ihagaze muri faiblesse yacu, ni capacité à opérer des choix. Imana ntiyaremye ibihobo iterekomanda bikeexecuta canke bikunama. Abamarayika baramuhimbaza mu ijuru, sinzi conscience yayo batera guhimbaza, sinzi motivation yabo yo guhimbaza, ariko twege turi vyaremwe biri special kuko Imana yaduhaye gushwazisa kugira ngo nayo nitambukane na twebwe bivaye na shwa yacu. Imana irashobora kugupositiona spirituellement mu kibanza, ariko wewe uracafise uburenganzira bwo kugira refus yici guhaye. Irashobora kuguha position spirituelle, ariko kandi nimba ama conviction ufise mu mutima adashobora kudefendre position yawe, conviction zizoprima sur la position, kuko position yama iri prophétique, imenyeshwa kare kugira ngo influence imibereho, uyimenyeshwa kare kugira ngo igutere kugira ingene ubayeho, uyimenyeshwa kare kugira ngo ikondisione ubuzima bwawe, uri atashe kuvyizegwa. Ariko nta na rimwe position iri automatique, nta na rimwe position iba confirmée en dehors de la foi. Yo nimba munyumve simvuze induru. Yesu ashimwe cyane. Erega numva umenga igori ririnje. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Shengero ry'Imana turabuza umugisha, turarira nka Yakobo, turatabaza nka Yakobo, ariko turabujijwe umugisha no kutabaho mu maconviction y'ivyo Imana yadushize mu mutima. Nous sommes des croyants kuri étiquette kuko papa yanyise Mariko. Mariko ni izina rya sogokuru, Mariko ni izina ry'Abakristo. Da. Kuki uza kuririra Imana soko y'umugisha wawe igihe utigeze uvaloriza ico yakugize dans le passé kugira ngo ugitambukiremwo, ariko ugaturitse ukarira. Mu nyumba ngo aramubwira ngo papa, umvirize namwibwira hepfo ngo papa, eske nta wundi mugisha, nta ufise umuhezagira papa, ariko wewe ninda nindesho nyene tukubaho ufise umugisha umwe. Erega soma niko yatubwiye, mumvirize. Mezagira nanje se muvyeyi wanje. Muvyeyi wanje mezagira. Aramwishura ati murumunawe yaciye mu bugunge, peti yako yabaye bandi, atwara umuhezagiro wawe. Atwara umuhezagiro wawe. Aramwishura ati Yakobo ni Yakobo koko. Sha papa wacu avatisha uyu mwana twise igisuma, ni gisuma kwe. Yakobo ni Yakobo nyene, abaye nkuko izina ryiwe riri. Izina n'iryo muntu. Izina n'iryo muntu. Yambereye intonyotsi kabiri kose. Yanyaze kuba samuragwa, none asubiriye n'umuhezagiro wanje. Yanyaze wa musi nshonje, antwara droit de nesse. Uravyumva?
ariko ntabwo utwaye icya kabiri ari wo mugisha wawe. Oya, umugisha wawe utwaye wa munsi wamuha droit de nese yawe. Ni erreur ya analyse uri kurajamo. Ntibyapfuye uyu munsi bwa kabiri, byapfuye rimwe bica byokwaziyona bwa kabiri. Kuko nous sommes des êtres spirituels. Position yacu iri spirituelle. Urabyumva, défense ya position yacu tuyasura avec les armes que Dieu donne. Nico gituma Paulo yavuze ngo ivyo tubizera ko birakomeye kandi birahambaye. Asangwa mu rugendo rwanyu na Kristo mwarababazanywe nawe co kimwe natwe. Sinkekeranya yuko asangwa souffrance yanyu yavuye kuri appartenance yanyu kuvyo mwemera. A coup sûr, papa wo mwijuru azobakonsola. Azobakonsola Esau asangwa mu gihe kanaka warifashe inzara ikakwica, ariko kanka kudandaza ibitadandazwa kubera uri atashe kubyo uzohabwa ku iherezo. Haleluya. Muri kino gitondo dufise uruta Yakobo, muri kino gitondo turufise uruta Isaka aduhezagira, ariko kandi uonyene aduhezagira, uonyene yokaziona, uyorchestra, uadirija no pa, uadutwara muri destine yacu. Agenda twexposa ku ma decision dufata komeye ubuzima bwacu ari déterminant pour la finalité. Arongera aramubaza ati nta muhezagiro wansigarije namba. Nta muhezagiro none ga papa, basi ko ubimenye, basi kumenye ko yivye, none nta numwe usigarije. Isaka yishura Esau ati Vraiment, erega namaze kumuha kukuganza. Erega namaze kumuha kukuganza. Imviriza rero bizoca bimushika ko rero. Kandi abiwabo nabamuhaye ngo bamusabe. Nabiwabo nabagize abakozi biwe. Kandi namweguriye ingano na vino. Kandi namuhaye ingano na vino. None no gukorera ikiga mwana wanje. None uga mwana we wumva ari kiye no gukorera kindi. Esau abaza se ati mbega muvyeyi wari ufise umuhezagiro umwe gusa. Vraiment. Papa. Vraiment. None hajya vraiment byakwera nyene uri se. 1 benediction. 1 kamwe. Niko wari ufise. Nta bindi kuko mu byo wavuze numva utambwe wari ufise umwe gusa. Mpezagira naje se muvyeyi wanje. Wave mpezagira vraiment. Esau araturika ararira. Rero birantangaza ngena abakristo bacika aba intercesseur yo baguye mu magafa. Baba basenzi, bakaba basenzi. Uravyumva iyo bari muri consequence y'igafe zabo bacika basenzi. Iyi intercesseur umutipa ari bwira teye ubwo. Papa aramubwira ngo namuheza nta wundi ufise. Bavyita nyene ngo uravyumva ngo coinsista. Uravyumva ngo ni wasenga ngo avec insistance. Uravyumva ngo icuzo cusaba zocugira. Uravyumva amatekinike yose nyene nk'umuntu agira kata yagize karate, amatekinike yose ukayakoresha. Turega papa ufise umugize gutera ni murabi conscience afise ya benediction. Ariko kandi ukibaza kuki ya neglige iki kintu ari muri besoin. Bantu b'Imana ngomba kuvuga ndangize iyo histoire. Iyo turi muri besoin tuba turi vulnerable. Iyo dufise ico tubuze tuba turi fragile. Situation yawe irashobora kukuhanda fragile. Kandi mu gihe ca fragilité nico gihe turi susceptible, turi tenté gufata ama decision mabi. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo uravyumva nimuze kuri jewe warushe n'abaremerewe. Kuko igihe ndi asayi, igihe ndi atake mu buzima bwanje, igihe ntumberejwe ko n'imyami myinshi mu buzima bwanje, nico gihe nkeneye presence y'Imana kugira ngo ingide mu madecision nshobora gufata. Kuko ico gihe la chair iri kuri podium, irahagaze kandi irakomeye, kandi irikirahovandika ivyihovandika. Nta kindi gishobora kuyabata no kuyifragiliza no kuyikubita hasi kiretse presence y'Imana mu buzima bwanje. Nico gituma uzokumva umuntu akubwira ngo ndi ko maze imisi ntakubona. Shango pasa ngo ndi mu bigeragezo bikomeye cyane ko maze tunone kuri mu bigeragezo bikomeye ko ntakikona muri eglise. Nibyo gusenga numva binshisha. Voilà. Abantu bari faible babandona ama ensemble kuko bariko barategwa. Ariko nico gihe cawe ciza cyo kuza kumva ico Imana iri kiravuga. Kuko Imana irashobora kumva ijambo rijanye n'ivyo uri kuracamo, ukamenya ko uhoraho Imana yawe yabiravye, utarinze no kuza kubimbarira. Ukavuga uti ni ijambo ryanje.
Imana yasanze Eliya mu kigeragezo iramuvyura ntiyakimutabara ariko imuvyura kugira ngo imugaburire. Iramubwira ngo Eliya fungura kuko urugendo rwawe ruracari rurerure. Imuha umutsima n'amazi kugira ngo abandanye ahunga. Imana ishobora guhindura ikibazo ntaco yahinduye, ariko yamuretse ashishikara muri processus ya refuge, ariko kandi bamezuri yo kumugaburira muri refuge kugira ngo ntapfire muri processus, kuko yari mutegerereye a destination. Nigenda kubwira ngo Imana yashobora kutabigutabaye ikibazo ca uyu munsi, ariko ikaguha umukate biciye mu cakoretse hano hantu, ikaguha amazi biciye mu co wumvise ngaha, bikagutunga kugera muri Mars. Ariko bagera muri Mars ukibaza ngo urishuwe, ikaguha uyundi mukate ukutwara ukagera muri Juillet 19 igahera atanyishu, ariko 19 igahera wabonye ukuboko kw'Imana kukugaburira. Haleluya! Inyishu yaza ukavuga ngo nabonye inyishu z'Imana, ariko nabonye n'ukuboko kw'Imana kungaburira nka kwa kundi bagaburira umubebe ngo mila mila mila, akagutamika 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 kuko ni papa. Ariko ntihere kugutamika iyo ari kubushobora kwitamika, abanza kukwambura ivyo witamika kugira ngo agushobore kuba amezuri yo kugutamika, agutakazisha ivyo ufise kugira ngo rimwe na rimwe umenye bezo yawe na dependance ugomba kugira kuri we. Ibi vyose bigize ubuzima bwacu, ariko nkuko nous avons part à la souffrance, à coup sûr j'aurai part à la consolation. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Ku myaka yose ngaha mwese aho mugeze aho muri mwese murafise ukuntu muri solliciter n'amasolution facile, ariko mwese murafise choix par la foi yuko ivyizegwa biri strong, biri bon kurusha les solutions faciles. Wari washitse kuri kahandi? Se wiwe Isaka aramwishura, atuzoba kure y'ibibori byo mu ndimiro. Yo, uzoba kure ya prosperity kwe, uzoba kure y'ibibori byo mu ndimiro. Uzoba kure y'ikime kiva mu ijuru. Yo, uzoba kure y'ikime kiva mu ijuru gisobanura grâce na faveur y'Imana. Inkota yawe niyo izokubeshaho. Wewe icuya cawe, rya jambo Imana yabwira Adamu mu itongo, icuya cawe, inkota yawe niyo uzokubeshaho. Nukuvuga ngo urugendo rwawe ruzoba mekanike, urugendo rwawe uzokwikiza, uzokwitabara ata intervention y'Imana irimwo, nkuko abagiriwe faveur n'Imana bayigirirwa. Uhora akabashoboza, uhoraho akabaterura, uhora akabahanda capable, uhora agasiga amavuta urugendo rwabo rukanyerera, uhora agakrea situation aho ibintu biri facile kuri bo. Wewe uzokwitabaza inkota yawe, kandi uzokorera muri umunawe, kandi uzoba umukozi wa petit frère, kandi igihe kizogera uzokwigobotora. Ariko nawe hari ivyizigiro, igihe kizogera uzoronka independence. Amen. Abafana ba Yesu abuti amina. Twahejeje 40. Wikunkumure ingogo yakwambitse mu izosi. Uzokwikunkumura ingogo. Urazi ingogo ni cacuma bambika aba esclave kugira babashire kwisheni bashoboye kubatwara. Ati iyo ngogo yakwambitse mu izosi, uravyumva uzoyikura ko yayimwambitse ryari? Yayimwambitse ryari? Wa munsi amuha ibiharage, kumba mukubise ko amasiporo y'amashene. Ego, twahejeje bantu b'Imana, ntidushobora gukengera ibyo twemera. Ntidushobora kuba twemera ko twahezagiwe na Kristo ariko tukabaho tukifata nk'abatahezagiwe. Nabonye nimba ari ikintu ca mbere kiri dangereux ni idini. Idini ritugira aba specialiste bo kugira amaslogan meza. Rimwe na rimwe tukanaposta ku mastatu yacu ya WhatsApp, ukabona ngo muri imyaka kasigaye mbona utujambo twiza tw'Imana. Abantu baba tuba turi mu ma message du jour, uravyumva turimo amakombinezo meza dupanze neza, ukumvise wumva umenga na kantu nyene wogashira muri rap nyene, uravyumva ukabona nyene utujambo nyene baraposta. Turi mu myaka abakristo baraposta, turi mu myaka abakristo basharinga utuntu, ariko kandi tukaba no mu myaka ataco uravyumva bashobora, uravyumva bari prêt kudandaza leur valeur, uravyumva bije sur le plan pratique.
shengero ry'Imana nimba ico wemera utari kurakizira ntaco wemera. Umvise nimba ico wemera utari kurakizira nuko ataco wemera. Jewe sinemera yuko ico wemera ari ico uvuga, ariko nemera yuko ico wemera ari ico uri prêt kuzira. Ugatakaza place muri societe, ugatakaza ama privilege, ukirukana mu macercle y'abantu kubera ico wemera. Aho ncamenya kucemera. Ariko ikintu cyo kwemera ko twambaye aga t-shirt ka Jean 6:30 combien canke Jean 3:16 Jésus est mon quoi utuntu nk'utwonya canke ama t-shirt avuga ngo Jesus he is, cyane tukashira ama slogan ku miduga yacu ivuga ngo uravyumva hari abantu kubera niyo twavuye hajya muri katolika nyene tureka kuba dufise igishusho ca Maria aho gasanga rimwe neme dufise uravyumva dufise utuntu twamanitse tw'igikristo winjiye mu nzu yawe twasanga amatablo avuga ngo pfukama ku maguru yawe n'abazokwishura yaho akavuga ati ndinjiye mu nzu y'abantu b'Imana, ariko kumva hari sec nta na presence hagira, bafise slogan ariko nta conviction. Uyu munsi ishengero ry'ino myaka y'iherezo riko rivyara abakristo ubukristo buri fréquentable ariko badafise résolution mu mutima w'ico bemera, kandi bashobora kwemera binakenewe ko bababaga, binakenewe ko batakaza ibyo batakaza, bari prêt kubidandaza kubera ivyizigiro bafise muri Kristo. Uravyumva ivyaho mu ijuru ari vyashize kwa maso, avuga ngo biri parfait ku rugezo ntashobora kubiguza n'ikintu na kimwe kiri terrestre. Iyi niyo faiblesse ya Eglise, iyi niyo faiblesse mu buzima bw'iwawe. Iki nico gituma ubuzima bwawe burimo confusion, kuko mu mwanya umwe uri prêt kudandaza ico wemera ukikomprometa, mu yundi mwanya uri prêt kuririra so ngo agutabara. Iyo double vie tumena idutuma rimwe tuba ba intercesseur mu buzima bwacu, ariko intercesseur yacu igatwagwa hanini n'amagafe twishizemo twebwe nyene. Nivyo bidutuma no munsi tuba encore iri faible, idafise efficacité, idatransforma. Igihe aho hanze isirikiri rukanka, abantu bose bari muri 100 à l'heure, n'abari mu mafuti bari mu mafuti. Nico gituma Apocalypse irangira ivuga ngo abandura bashishikare biperfectiona, uravyumva mu vyo kwandura bacika abahinga, ariko kandi n'abagororoka bashishikare bajya gute biperfectiona, bacika abahinga mu vyo kugororoka. Nta demi mesure kihari, turi mu myaka aho arama extreme, ariko wowe urahiriwe nimba uri yatashe kuri extreme ivuga ibintu bihoraho bitabora by'ibihe bidashira. Haleluya. Esperance yacu ntiri perissable, ntibora, ntigugwa. Haleluya. Ico nico twagizwe, turagomba kugihagararira atama complex. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga gutya, hariho abamere babiri bo muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo aba bamere bari abaprostitute. Sindabasoma kuko nahejeje 1 roi 3 guhera kuri 16 uramanuka. Histoire y'aba bamere babiri bose umwe aravyaye, bararyamana n'abaprostitute. Sinzi ko bari baryamye baborewe, sinzi eta baryamyemo. Basinziriye umwe aryamira ngo umwe aravyara, haheze 3 jours uwundi aravyara. Bose ntibavyaye, bose ntibafise abana. Umwe mwijoro akana kiwe ngo par négligence arakaryamako karahwera. Ariko uyo onya akishe nimba kamuteye imbeho aravyuka arumva ko ari ikintu kitari normal, aca afata uwa mugenzi wiwe aramutwara, afata wa mwana yapfuye aramuhamplasa mushira hajya. Wa mugore w'umwana wa vrai akiriho agiye kwa Salomo, aravuga ati mwami histoire yacu imeze ukubonye, arayimura konta. Ati rero ducira urubanza. Wa mumere wundi wahaje ipembere na wene ateka nuwanje rabara preuve nije ndamufise. Wowe ufise umwana wawe agapfa ntunabimenye, je ntura ko ndamufise. Salomo arazazanigwa kuko revendication y'abantu irashobora kuba sem, irashobora kuba imwe bose bakavuga bimwe. Indirimbo y'abantu irashobora kuba imwe, mwese ngaha mwaririmbye, mwese ngaha mwatamvye, indirimbo y'abantu irashobora kuba imwe. None niyihe ndirimbo ya vrai, niyihe ndirimbo atari ya vrai? Niyihe ndirimbo iriko iratraduiza ukuri kubayiririmba niyi? Aba bagore
nimba bari bimereye nk'abagore bo ngaho hepfo muri Kongo, nibaza yuko nimba ari ukurira bose bararize. Salomo akaraba ingene bikumbagaza, akabona umwe yagize amaturusizi, akabona undi aciye akubita 12. Salomo akavuga ati, je vraiment mu bintu bifatika, bantu b'Imana, rega mu bintu bifatika biragoye kumenya. Nico gituma rimwe na rimwe circonstance n'umuriro, circonstance ni test y'ibiri vrai. Ariko biragoye rimwe na rimwe à l'œil nu gutya tubiraba kumenya iby'ukuri ibyo ari byo. Hari n'igihe usanga umugore yarasimba cyane impuzu zigakoroka ari wa wundi yibye. Salomo azazaniwe aca avuga ati okay, ndi busy, nta mwanya mfise, nzanira inkota. Hama akakana gasigaye ndakamanyuramo kubiri, umwe aratwara parti yo hejuru, undi aratwara parti yo hepfo, mumva imbere. Wa mugore yamwivye ati bana, ego vrema kamanyure warambeshera, warayaza hako biba gucyonya, hakantwara umwana wanje manyura, hakantwara umubebe wanje vuna. Wanje uravyumva, langage ya appartenance, décision ya contraire ya appartenance niki, nagira ngo départenance kugira bijaye nivyo nako navuga. Ivyo uri kurahovandika ntibisa n'ivyo uri kuravuga. Uri kuravuga ko ari uwawe, uri kuravuga ngo bamumanyure. Haleluya. Shengero ry'Imana, turi mu myaka ishengero, ivyo tuvuga n'ivyo tuhovandika n'ivyo dutemwanya bitandukanye na decision zikurikira turiko turaaplika mu buzima. Manyura. Wenda nizi kuri umwami uca urubanza rwiza, hako twese bigiye gose ibe match ni. Salomo nawe ararindira ujya mugore wundi wa kabiri avuga, ujya mugore wa kabiri nyene arafata. Mwami, rindira. Ndemera ko uyu mwana ari uwanje. Uravyumva? Ibyo namye mvuga nivyo nshishikara kudefend. Ico nakubwiye kare nico nemeza. Hako umumanyuramwo kubiri. Uyu mwana n'ubuzima bwanje. Je suis attaché à la vie. Mfatanye nawe. Uravyumva kuba humeka ndiho. Uravyumva niwe buzima bwanje. Naho decision igira ifatwe igoye, imbabaza mu mwanya muto, ariko hari icizere yuko uyu mwana ninamureka akabaho, Dieu me fera justice. Yesu ashimwe cyane. Muntu w'Imana muri kino gitondo, nizera yuko nimba ivyo uri kuravuga ari vyo, nimba uri attaché à la vie, nimba ivyo uri kuravuga ari ubuzima, nimba ivyo uri kuravuga atari théâtre, nizera yuko ubwo buzima bubikuvugisha, nizera yuko mu gihe gikwiye Uhoraho azoguhanagura amosozi, Uhoraho azogushumbusha, Uhoraho azogucira urubanza rwiza. Uhoraho si Salomo, ni mutonzi imbere ya Salomo, ariko mutonzi imbere y'uruta Salomo. Asangwa yarabaye umucamanza mwiza. Uhoraho Imana yacu n'umucamanza mwiza, imanza ziwe ziragororotse. Azokuburanira mu maso y'abansi bawe, azogushingira intahe mu bagutituye, azokwambika impuzu aho wazamburiwe, azoguteturura wabiririmbye ngo ninteturuye ndabizi. Bwana sifiwe sana. Nta gideni, ntaheranwa, nta manka occasion yo gushumbusha umuntu wiwe, nta hushakajyo ko kugira neza umuntu wiwe. Ihembe ryawe azoriterura, ibendera ryawe azorishira hejuru, azokuvuganira, azovuga nta uzosubizamwo, azogushingira intahe kuko imanza ziwe ziragororotse. Haleluya. Mwami, uyu mwana ntapfe, nabeho aje mu maboko y'umwansi wanje. Omwe azomwonsa yaragifise amaberebere. Ndizera yuko azomufata neza kuko arakeneye umwana. Hakumwica mumuhe, je ndamuhevye. Umwami arabiraba. Uravyumva? Aravuga ngo
mu ncamake canke je traduis ndabonye umuntu ivyo ariko aravuga ari prêt kubitangira ikiguzi. Ndabonye umuntu ico ariko aradefanda ari prêt kugikurikirana. Uravyumva? Kugeza mu gihe atazi habayeho amafruit ari muri faveur yiwe. Haleluya. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Ndarangije ndakubaza ngo wemera iki? Nuwanje tubumanyure. Ico wemera ntibagisakrife. Ico wemera nticicwa. Ico wemera ntikirandugwa. Ico wemera tufetu. Uravyumva kugira ngo ugume ugifise ko access naho zo bari muri conditions zigoye. Ndarangije mvuga gucya abantu b'Imana. Ntuzoja kure mu rugendo rwawe gukujana n'Imana. Ntuzoshika kure. Uzogira amahirwe mu rugendo rwawe rw'agakiza. Nimba utazi gutakaza icawe mu mwanya muto witeze yuko mu mwanya ukurikira uhora ashobora kukikuzanira. Ibi ndivyo twita kugira ivyizigiro bitanyiganyiswa. Aho turi convaincre ko Imana yacu sangwa twarababajwe muri yo izodushumbusha. Yesu ashimwe cyane. Sinkeneye kwigeragereza, sinkeneye kwigwanirira. Sinkeneye ariko ndarindiriye. Ndi imbere y'umucamanza. Uwo mwana nabeho. Ariko kandi ndafitiye confiance y'umucamanza kwaza gushora kwa presi. Asanga ujya mugore yarizeye ko Salomo yoca urubanza rwiza. Asanga ujya mugore yaratonze imbere ya Salomo. Ngenda kubwire muntu w'Imana uri ngaha. Uriko urasubisa injustice, uriko uraronka ama montage y'ibintu bigucafuza, uriko uraronka ibintu vyonona ubuzima bwawe, uriko uratevya gushika mu byo wiri witeze kurindiriye. Muntu w'Imana ngenda bikubwire n'umutima uri ferme, uri sûr, uri wowe wese unkurikirana ndakubwiye ngo yasezeranye niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Ntizova muco yavuze. Yarasinye ntiyakoresha signature, ikoresha amaraso y'umwana wiwe. Izana muhemu yera amera nk'ikidodo kimatanisha ishashara cemeza yuko ico yavuze. Uravyumva? Nimba yaguhaye gage ya Saint Esprit nuko ico yavuze azogikora. Nimba tonagikora uzomuburanya. Kandi nimba tonagikora uzosigarana na muhemu yera nkuko abandi basigarana na titre de propriété y'inzu yawe muri banki. Wowe uzofata muhemu yera nimba uhora atabaye umwizigwa mu byo yakubwiye. Ariko asanga ari we data wa consolation. Ndabwiye umuntu ari hano hantu ngo Imana igukonsola, Imana ikwirura, Imana iguhoza, Imana igukanagura amosozi, irahari, iracahari, iriho n'uyu munsi muri kino gitondo, iriho muri iyi saison. Ndavuze ngo izobikora. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Hama duheze, hama muhaguruke, hama dusenge, hama duhamagara Imana yacu ivyizigiro bitanyiganyiza. Haleluya. 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 Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Ndashaka indirimbo mu gapiano gusa atayindi instrument. Ta fidélité est grande. Alléluia. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. No mwizigirwa mu buzima bwacu. N'igihe twe tutarabizigirwa bazohora n'umwizigirwa. Ntabivamwo, ntaruha, ntaja kunywa itabi, ntaja kuri plage. Ariko aradukorera, ariko arakorera ishengero ryiwe, ariko arakorera abantu biwe. Ahari hose mu buzima bwawe wasubishije injustice. Muri kino gitondo ndagomba kwizera la consolation.
inshuro 9 Pawulo yaravuze le Dieu de la consolation, le Dieu qui console. Niwe aduhanagura amosozi, niwe atuhanda justice. Niyigeze adutuma kwigwanirira. Nico gituma Dawidi yavuze ngo antegurira ameza mu maso y'abansi banje. Mu gihe bibaza ngo ndakaheze ndarangiye, arategura table nkafungura. Nimba ashobora kuba yarafungura, nuko umuntu afungura abafise amahoro yo mu mutima. Igihe uhora gukikuje mu mpande zawe zose. Tu peux manger. Il est notre justicier. Niwe aca imanza zitunganya kuri twebwe. Niwe atwibuka, niwe atugirira neza. Haleluya. Warakurikiye Imana. Petero yaravuze ngo Imana ishimwe nimba uri kurahamwa, utari kurahamwa kubera amakosa wakoze, ariko asanga ihamwa ryawe ari kubera kumvira Yesu. Imana ishimwe kuko uri kurashishikara. Yaravuze ngo ndiko ndaheza imibabaro ya Yesu mu mubiri wanjye. Yaratubwiye ngo bazobanka kuko nanje baranyanse. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ariko kandi yarababwiye ngo nabasengeye, yaravuze ngo data bo wampaye ndabakweretse ntihagire n'umwe azova amaboko yanje. Reka nakubwira ntiwasengewe na pastori, ariko Yesu yaragusengeye. Aravuga ngo data aba nabuzoma kubwaba abanje ndabasengeye. Ta fidélité est grande. Washobora kumudugiriza ivyo biganza byawe nimba wizera muri kino gitondo ubwizigirwa bw'Imana. Ntaco dufise twoyigereranya. Nta n'umwe ameze nkawe mwami wanjye. Iyi message nimba ari iyawe muri kino gitondo, uze ngaho imbere ngiye kugusengera iminota mikeya. Haleluya. Ariko nature faveur y'Imana, nature justice y'Imana muri kino gitondo. Imana igomba kugutunganiriza, Imana igomba kukuhanda justice. Ndagomba uze ngaha ndagusengere ni muri ngaha ukavuga uti ndiko ndaca ahantu, hari ahantu naciye, ariko ndagomba justice y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Nahagaze mu vyizerwa, ndagomba kubona kugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Est incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Arabo muhemu yarayambwiye ko agomba guha umukate wo mu rugendo rwabo rwo muri saison barimo. Nawe uze ngaho imbere ndagomba kugusengera. Haleluya. Oh, ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. O Congo fiz na mão naquele bonito coração e me sozi Mahoro, Nakiri, Mori.
ntazokogwa n'isoni yaramumenye. Nakubwiye ngo ntuzokogwa n'isoni, nakubwiye ngo ntuzomaramara, nakubwiye ngo ntazogutetereza. Oh, reka ndagutumira utangure guhamagara Imana ya. Haleluya, haleluya. Ivyizigiro vyawe birashikamye, ivyizigiro vyawe birahambaye, ivyizigiro yaguhaye birakomeye n'ibinyeganyizwa. Oh, tangura kumuhamagara ku buzima bwawe, tangura kumuhamagara ku rugendo rwawe, tangura kumuhamagara mu buzima bwawe, tangura kumuhamagara. Oh, celui qui produit le vouloir et le faire, celui qui apporte les convictions dans nos cœurs. Niyo Mana itwemeza mu mutima, ibyo yakwemeje izobikora, ibyo yakwemeje azobishitsa, ibyo yakwemeje azobishitsa. Ateramiye ijambo ryiwe kugira ngo arishitse. Muri we nta kubesha kurimwo, muri we il n'y a point d'ombre de variation. Il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas selon les saisons, il ne change pas selon les circonstances, il ne change pas selon le pays, il ne change. Niwe mpamagaye Imana muri kino gitondo, niwe mpamagaye Yesu. Kugororoka kwacu, kugororoka kwacu, kugororoka kwacu, kugororoka kwacu, kugororoka kwacu. Ndaguhamagaye mu buzima bw'uyu mumama, kugororoka kwacu. Ndaguhamagaye mu buzima bw'umupapa, kugororoka kwacu. Ndaguhamagaye mu buzima bw'uyu mwana, kugororoka kwacu. Ndaguhamagaye ku buzima bw'uyu jeune fille, kugororoka kwacu. Ndaguhamagaye kugororoka kwacu, kugororoka kwacu. Notre justice, notre justice, notre justice, notre justice, notre justice. Mana nakweretse abari persécuté bari hano ha, nakweretse abari persécuté bari hano ha, abari persécuté mu mazu yabo, abari persécuté mu ngo zabo, abari persécuté mu buzima bwabo, abari persécuté mu mariage ya kuko bakwize, abari persécuté, abariko barahamwa ku rugendo, abariko barahamwa mu bikorwa, abariko barahamwa kuko bakurikiye Imana, abariko barababazwa kubera bakurikiye Imana, abariko barababazwa kuko bahisemo neza, abariko barababazwa kuko bahisemo kujana n'Imana, abariko barababazwa kuko batemeye inyishu zahawe, abariko barababazwa Mana kuko bihanganye, abariko barababazwa kuko bakurindiriye Mana, abariko barababazwa kuko bakwiteze Mana, abariko barababazwa kuko batashatse kudandaza position yabo spirituelle washize. Bamwe baratutswe, abandi baratwenzwe, abandi barabwiwe amajambo n'abantu, ariko muri kino gitondo
ndahamagaye faveur yawe hejuru y'ubuzima bwawe, ndahamagaye ikiganza cyawe gikome, kwa kuboko Eliya yabona, kwa kuboko Eliya yabona, kwa kuboko wa mugore yabona, kwa kuboko k'umucamanza. Gukiza uyu muntu ari ngaha hano munsi muri kino gitondo, gukiza uyu muntu ari hano Mana, rends-lui justice. Mana, reka bya byizegwa agufisemo Mana byimaterialize. Reka Mana yo mu ijuru wa munsi ugere, reka Mana yo mu ijuru wa munsi wipresente, reka wa munsi Mana wo guhanagurwa, reka wa munsi Mana wo gushumbushwa na wewe mu rugendo rwiwe, aho yakwiteze ko provision, aho yakwiteze ko guérison. Mana, ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, reka habeho gukira, reka habeho kubohoka, reka habeho kwishugwa, reka habeho gutabagwa, umuvane muri aya madeni, umuvane muri iyi situation. Yaranse gukora nk'uko abandi bakora, yaranse gufata inzira nk'iz'abandi, yaranse kwiprostitua kugira ngo abeho Mana, ariko yizera yuko wewe ushobora kumutunga. Ndavuze Mana ngo abari ngaha kuri uyu munsi muri kino gitondo, ndavuze ngo Imana ifortifia, Imana ikomeza, Imana iremesha. Le Dieu de la consolation, oh le consolateur, agis ce matin. Agis papa, agis papa, agis papa, kora papa, kora papa, kora papa. Reka nsaba ishengero ryose muhagurutse, tangure guhamagara Imana. Haleluya, muhamagara Imana muri kino gitondo. Le Dieu de la justice, aho ukeneye muri domaine yariyo yose y'ubuzima bwawe kubona la justice de Dieu, aho ukeneye kubona mu buzima bwawe, haleluya, Imana iguha ibisa n'ubuzima. Wa mugore yamusubije umwana, yamuhaye ubuzima, hari ubuzima agomba guha ishengero ryiwe, hari ubuzima agomba kwambika ikoraniro ryiwe, hari ubuzima agomba kugutumbereza ko, agomba kukumanukiriza ko, hari ubuzima bwiwe bugomba kududubiza muri wewe. Hari grâce iri special, hari grâce iri special, hari grâce iri special. Twese tudugije ibiganza byawe. Mana, ndakweretse imiryango yose ikoraniye hano hantu, ndakweretse aba bantu bose bari hano hantu Mana. Mana, ni wowe twizera, Mana, ni wowe twakurikiye, Mana, ni wowe Mana waduhaye ibyo twemera mu mutima wacu. Mana, uku kwizera Mana dufise muri wewe kwaduteye kugira ibyo dutakaje, kwaduteye kugira ibyo duhevye, kwaduteye kugira ibyo turekuye. Kuko Mana twariko turondera impera y'ibihe bidashira, twariko turondera impera iva mu kuboko kwawe, ariko Mana turiko tuboneka nk'abari inyuma y'abandi, turiko turaboneka nk'abagowe kurusha abandi, turiko turaboneka nk'abakengeretse, turiko turaboneka nk'abahomvye, turiko turaboneka nk'abatakaje, ariko mu mitima yacu turazi yuko Mana turabahirwe muri wewe. Oh, matérialise la promesse dans cette maison Papa. Shitsa amasezerano Mana, shitsa amasezerano Mana kuri abantu bari hano hantu, shitsa amasezerano Mana kuri abantu bari hano hantu. Oh, shitsa Mana, shitsa Mana, shitsa Mana. Oh, bahimpamba ibahagushika, bahimpamba ibahagurindira, bahimpamba ibahagutumbera. Ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, abatewe mu vyimviro, abari muri confusion, abariko barazazanirwa, abariko baribaza ngo Imana irihe, abariko bati mihari ku Mana, ndavuze ngo esprit de confusion disparaît au nom de Jésus. Impwemu yo kuzazanirwa ikuve ko mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuremwe kw'ivyizigiro by'abizeye, Imana ikuremwe mu ivyizigiro by'abizeye, Imana igushiremo ivyizigiro by'abizeye, Imana ishira ivyemezo mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Nduguruje ikirere hejuru y'ubuzima bwawe, ndategetse ngo ibintu bikoreke. Ndavuze ngo uyu munsi Imana werekezeshe ijambo ryawe bitangaza no kugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bawe bakubone. Haleluya, 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 haleluya.